Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ano makuru tugushikiriza aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'ubutungane igisata c'agateka kazina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira Igitega abacamanza batatu baragirizwa kweza umwigisha yashurashuje umunyeshure w'imyaka 10 nk'uko vyemejwe na muganga yamupimye ishirahamwe rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Arucoto ririyamiriza iyezwa ry'umugabo w'umwigisha azwi ku izina rya Kwizera Abrahamu inyuma y'aho apfungiwe yagirizwa gushurashuza umwana w'umwigeme afise imyaka 10 yiga mu mwaka wa 4 w'ishure shingiro Ordonnance medicale y'umuganga azwi ku izina rya Twizera Amahoro yamupimye ni ukuvuga expertise medicale ikaba yerekana ko igira ubuntu Kesido Lucas yatakaje ubusugi kandi yasanze afise ibikomere mu gihimba ciwe cirondoka ishirahamwe Arucoto rikagiriza abacamanza batatu bari bashashe mu rubanza rwaciwe aho Igitega aribo Ntakirutimana Eric yari umukuru w'intahe bararugirira Elia Ntiruvakure Yorande hamwe n'umwanditsi n'ibitanga Josue kuba aribo bari inyuma y'iryo rekurwa rya Kwizera Abrahamu bagatako bakamwambika izera mwikete umuhuzabikorwa wa Arucoto ku rwego rw'igihugu yandikiye umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Vianney Ndayisaba akaba asaba ko ubutungane bwokora bugahana uyu mugabo kuko ngo naho vyakabonetse aho uwukoreye ivyamfura mbi umwana yambikwa izera Ndayisaba hagira ko asaba umubonano kugira ngo hasigure neza ivyo vyabaye hazanye ivyemezo ari vy'umwana yakorewe iryo bara n'abavyeyi biwe vyinshi kuri no nkuru turabandanya kubikurikirana hama tubigushikirize byose uko vyakabaye ngaha kuri no mbonesha kure nayo mu yandi makuru kandi ndibugushikirize ko mu ntara ya Cibitoke abahoze ari abaharanira abanywanyi b'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi babiri bari barinjiye mu mugambwe CNDD FDD baranyurujwe mu kwezi kwa Nzero na Munyonyo guheze nk'uko bivugwa n'ababa muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi aho baba abo bagabo babiri nyene baranyurujwe n'abakozi b'ibiro vy'igendereza ry'igihugu SNL imiryango y'abo bantu babiri ikaba isaba abajejwe intwaro kubafasha kubaronka uwa mbere yanyurujwe ni Isidore Sibomana se w'abana batandatu uwo muforoma akaba anarongoye ivuriro ritoya rya Nyarusebeyi mu gace ka Butahana muri komine ya Mabayi akaba yaranyurujwe ku wa 18 Nzero nk'isaha 4 z'ijoro igihe vyaba yariko arasangira agacupa n'abagenzi biwe mu nzu y'uburiro iri hafi y'inyubakwa y'intara vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi bunano makuru ndibunagushikirize ko Red Tabara ivuga ko yishe abasuda 9 b'u Burundi ariko FDNB ni ukuvuga igisirikare c'u Burundi kikabihakana Mwitangazo umuhari Red Tabara waraye usohoye umenyesha ko wakoze ejo haheze ni ukuvuga ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 11 2024 igitero ku cicaro gikomeye c'igisirikare c'u Burundi ahitwa Rubwebwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho Red Tabara ivuga ko yishe intwazangabo 9 z'u Burundi umukuru w'ingabo zakorera aho hantu n'icegera ciwe Red Tabara yemeza kandi ko yafashe ibirwanisho bitari bike yanashize ahabona amafoto ya bimwe muri ivyo birwanisho aho ivuga ko yafashe uranavuga kandi ko
wagiye utwaye amabanga atari make ya FDNB. Ku ruhande rwa FDNB, General de Brigade Gaspard Baratuza yiyamiriza ayo makuru. Uwavuga ko Red Tabara hariyo yaburiye abantu muri ico gitero, akemeza ko vuba FDNB izokwerekana abagwanyi ba Red Tabara baherutse gufatwa ku rugamba. Amasoko yacu muri FDNB akaba yemeza ko iyo ntambara yabayeho, ariko batubwiye ko bataramenya neza ivyononekaye. Amasoko yatubwiye ko afise amakuru y'abasoda 4 bishwe. Vyinshi kuri ino nkuru navyo ni mukanyi mu buryo bw'idonido. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo burambuye. Ntuje kure, ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke abahoze ari abanywanyi ba MSD babiri batazwi irengero inyuma yo kunyuruzwa n'igendereza. Abahoze hari abaharanira abanywanyi b'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi babiri bari barinjiye mu mugambwe CNDD FDD baranyurujwe mu kwezi kwa Nzero na Munyonyo guheze. Nk'uko bivugwa n'ababa muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, aho baba abo bagabo babiri banyurujwe n'abakozi b'ibiro vy'igendereza ry'igihugu SNL. Imiryango y'abo bantu babiri ikaba isaba abajejwe intwaro kubafasha kubaronka. Uwa mbere yanyurujwe ni Isidore Sibomana, se w'abana 6 w'umuforoma, akaba anarongoye ivuriro ritoya rya Nyarusebeyi mu gace ka Butahana muri komine ya Mabayi. Akaba yaranyurujwe ku wa 18 Nzero nk'isaha 4 z'ijoro. Igihe vyaba yariko arasangira agacupa n'abagenzi biwe mu nzu y'uburiro iri hafi y'inyubakwa y'intara. Umuntu yiboneye ubwiwe igihe anyuruzwa akaba avuga ko yatwawe n'abakozi b'ibiro vy'igendereza ry'igihugu bambaye impuzu z'igipolisi. Bamwurije mu modokari ifise ibiyo bitabona. Isidore Sibomana yinjiye mu mugambwe uri ku butegetsi inyuma gatoyi y'uruhagarara rwo mu mwaka w'ibihumbi 2015 rwatewe n'ikindi kiringo c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza muri uwo mwaka nyene, kugira ngo ashobore kubaho, nk'uko bivugwa n'amasoko yegereye iyo dosiye. Uwa kabiri ni Christophe Niyimporera atazirwa Kibada. Uwo mwigisha wo mw'ishure ryisumbuye ryo mu Gasarabuye i Mabayi yanyurujwe igihe yari muri hoteli y'umupolisi Koloneli Jerome Ntibibogora, avugwa mu bikorwa vyinshi vyo guhohotera no kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Arongoye igipolisi mu karere kagizwe n'intara z'ubumanuko. Iyo hoteli yiwe iri ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Ivyo vyabaye mu gicugu co ku wa 9 Munyonyo 2024. Co kimwe n'uwo bari kumwe, abo bagabo bambaye impuzu z'igipolisi nibo bamunyuruje babanje kumukubagura. Niyimporera nawe nyene bamujanye mu modokari ifise ibiyo bitabona. Amasoko yegereye iyo dosiye yemeza ko abo bantu babiri bari bahoze ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi banyurujwe n'abakozi b'igisata c'igihugu c'iperereza bafatanije n'imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD. Imiryango yabo ikaba ivuga ko babarondeye mu busho bwose buzwi barabura. Imiryango y'abo bagabo babiri bavugana umwiheburo bati twaratakaje icizigiro co kubasanga bakiri bazima. Jeanne Izomporera, umuyobozi wa komine ya Mabayi, yemera ko yituwe n'imiryango y'abo bagabo babiri babuzwe irengero. Uwo mukenyezi asaba abarongoye gukora ibishoboka vyose kugira ngo abo bagabo babiri baboneke. Umwe mu ndongozi zo muri ako gace, adashima ko umwidondoro wiwe umenyekana, yabwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi, natwe dukesha iyi nkuru, ko amahirwe yo kubasanga bakiri bazima ari make cane. Umuhari MSD, ni ukuvuga Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie, warahagaritswe mu Burundi kuva mu Murindamukiza 2017. Umukuru wawo Alexis Sinduhije yahora hari umunyamakuru, ubu ari mu buhungiro, aho akekwa ko afise uruhara mw'ishingwa ry'umuhari Red Tabara, umuhari w'abitwaje ibirwanisho wakomoka mu Burundi
ucumbitse muri Nord Kivu ukaba uri ku rutonde rwa leta y'u Burundi rw'imirwi y'iterabwoba. Alexis Sinduhije yama yiyamirije ivyo yagirizwa vyose. Tukiri ku muhari Red Tabara, nunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko Red Tabara ivuga ko yishe abasoda 9 b'u Burundi, ariko FDNB yoyo irabihakana. Mw'itangazo umuhari Red Tabara washize ahabona kw'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2024 uvuga ko wakoze igitero gikomeye ku gisirikare c'u Burundi ahitwa Rubwebwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Red Tabara ikavuga ko yishe intwazangabo 9 z'u Burundi, umukuru w'ingabo zakorera aho hantu n'icegera ciwe. Red Tabara ikaba yemeza kandi ko yafashe ibirwanisho bitari bike, yanashize ahabona amafoto ya bimwe muri ivyo birwanisho ivuga ko yafashe. Uravuga kandi ko wagiye unatwaye amabanga atari make ya FDNB. Ku ruhande rwa FDNB ariko General de Brigade Gaspard Baratuza yiyamirije ayo makuru, we akavuga ko Red Tabara ariyo yaburiye abantu muri ico gitero, akemeza ko vuba FDNB izokwerekana abagwanyi ba Red Tabara baherutse gufatwa ku rugamba. Amasoko yacu muri FDNB yemeje ko iyo ntambara yabayeho, ariko batubwiye ko bataramenya neza ivyononekaye. Amasoko kandi yatubwiye ko afise amakuru y'abasoda 4 bishwe. Mw'itangazo ryayo Red Tabara yarangije ivuga ko ibabazwa no kwica abasoda b'u Burundi bemera gupfira akarwi gato gapfukamye igihugu mu nda. Mw'itangazo ryayo Red Tabara yarangije ivuga ko ibabazwa no kwica abasoda b'u Burundi bemera gupfira akarwi gato gapfukamye igihugu mu nda. Aho muri Sud Kivu igisoda c'u Burundi gisanzwe gifiseyo batayo 2 guhiga Red Tabara na FNL ya Nzabampema. FDNB irafise kandi batayo zishika 10 muri Nord Kivu kugwana na M23. Mu ntango za 2023 Reveriyano Ndikuriyo yari yatangaje ko Red Tabara bayitujije itakibaho. Mu mpera za 2023 Perezida Ndayishimiye nawe yatangaje ko Red Tabara ariyo yakoze ibitero mu Gatumba no muri komine Gihanga. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya urabaho neza.